Lieutenant General Adolphe Nshimirimana twabanye neza na neza tumaze gushika ngaha mu gihugu. Ico nibuka nuko turiko turagwanira Makamba yarigeze kuducako turi Makamba, ico gihe ariko araje Tanzania kandi dufise ibibazo bitoroshe. Turamubwira ibibazo dufise aravyumviriza, mu nyuma tubwira ati byose bizotora inyishu. Nico gituma ngiye ngana Tanzania, ngiye kubaza igituma turi mu ngorane zingana uko. Mu nyuma yasubiye kuza ansanga i Kongo, naho nyine ntivyari vyoroshe. Ico gihe yaraje aje imbere, twari turiko turitegurira kwakira uwararongoye umuhari CNDD-FDD, nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza. Araza dusangayo aho biti Bubwari, asanga hari ibibazo naho nyene bitari vyoroshe, ariko aho hose yagenda aturemesha. Muze kuntahura igituma ndiko ndahera aho hose ari aho ngomba kuvangana. Mu nyuma tumaze gushika ngaha mu gihugu, yaragize uruhara rukomeye mu gutora abantu baja mu rwego rwo kwivuna abansi n'urwego rw'umutekano. Je ndibuka bavuze ngo ngiye mu rwego rw'umutekano, n'umuntu twakunda gusangira icupa cane, twarateramana kenshi mu bantu twagendanye mbere mu ishamba, niwe muntu twateramana kenshi. Ico gihe ndagenda ndamwegera ndamubaza ati mwabonye neza na neza vy'ukuri ko jewe aho nkwiye kuja ari mu gipolisi witwaza inembo? Aranyitegereza acambarira ngo je nibaza ko nyotewe cane, ngo nibaguhe irindi cupa uburanywa. Turanywa mu nyuma hajya hageze gutaha nka saa 3 y'ijoro, acagaruka kuri ca kibazo nzi ko twavyibagiye vyose vyaheze. Acangura ngo mbebya ngo ubwa mbere wavuze ngo wagusize mu gipolisi kwitwaza inembo. Acambarira ngo sinonize amashuri, urega hari yakora yabize, ngo nimugende hariya nyene. Hanyuma mu nyuma tumaze kwinjira muri izo nzego, ndibuka je nabaye umuyobozi mwishikira wiwe kabiri. Mu 2007 narabaye son chef de cabinet, mpereza Romizi umuntu. Mu 2012 nsubira gutora ya Romizi nahaye umuntu arayisubiza, nongera kuba umuyobozi mwishikira iwiwe. Ico ndamwibukirako cane rero niki, n'umuntu yari umunyamahoro, n'umuntu inyishu ziwe yamana inyishu imisi yose. Ugiye kumutura ikibazo ni hamwe na nihongire ngaruka hamwe na hera bwa mbere. Ugiye kumutura ikibazo yarakumviriza, uhejeje kuvuga agaca kuzimana, mugaca mwisangirira urwagwa, ugaca kugira ngo yavyiragiye ngo yabihevye. Mu nyuma hajya mugira mutahe, agaca bigarukako, agaca gutoza inyishu, agaca kubwira ati genda ugira uku, kandi umwumviye ukabigira uko, inyishu mwaba mwahuye. Ikindi rero Ngabirano yari afise yisangije kandi nibaza ko atari ya bose. Adolphe ntuzumubwira ivy'amoko, ntuhirahira uzumubwira ivy'amoko. Bitemwanyaje turiko turatanga iwiwe ikintu c'amacakubiri, yaba
ay'ubwoko, yaba ay'intara, yaba ay'amadini, ivyo ntubimushireko. Abantu imbere yiwe bose bari abantu, bose barangana. Kandi uje kumutura ikibazo, bimwe vyeze biriko bitera bihera. Ejo bundi bavuga ko kanaka n'igipinga, iwiwe nta muntu n'umwe yatinya ngo n'igipinga, ngo ntamwegera, yaramuhamagara ati ngwino tuvugane, bakavugana. Kandi yahava amwumvishije ibitari bike. Yarafise ingabirano zidasanzwe. Ese ndabayisha ngaha, nimba hariho ico ngirako no mu kazi nkuru no munsi, ndafise ivyo navomye muri Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Ico rero notanga rero nk'ubuhamya iragi yadusigiye, n'iryo ragi ry'uko twese twokwiyumvanamwo nk'abarundi, tukiyumvanamwo nk'abavukana, kandi tukamenya yuko iki gihugu nimba uno munsi kiraho kigeze uno munsi irafise abakiguze. Ngarutse rero ku bya Lieutenant General Adolphe Nshimirimana, bazinduka bamugandagura, naramurondeye umunsi wose ndamubura. Hama ndahamagara abo bagendana, ndamubaza ati ari he? Ushika we naramuhamagara akambwira ngo reka ndakubarira. Hama mu nyuma ndabona yuko bugira bwire, ncampamagara abo bari kumati umbonera ari he? Turabwira ati numubwire reka nze. Caragena sanga ari mwirigara, abo bari kumwe bose bahaza urwagwa, haje wabona abantu. Hanyuma ndamuhamagara kuja ku ruhande, ndamubwira ivyo nagire namubwire. Hanyuma ndamubaza mbeko mbona abandi bahaze butanyoye no kubera iki? Acanyishura ngo bijya bitanywa mu gatondo ngo bibaza ko mfa kuboregwa. Umunsi nazoga yanyoye, nazoga rikaramwa, abandi bose bari bahaze. Umwanya wahize yitaba telefone, aca dusanga aho twari twicaye muri iryo rikara, twari kumwe n'abantu benshi. Aca tubwira ngo iyi telefone nayiheruka kera, uyu muntu yaheruka kumpamagara, ngo twaheruka kuvugana mu 1993. Nagiye kubimenya mu nyuma rero, ndabibaji ntuzeye ndabibwiwe na nyiricubahiro Nyakugendera Nkurunziza, ati yari rya mbere mu buzima bwanje bwose numva Adolphe ambwira ko hari telefone yamuteye amakenga. Arabimbarira, aje kubimbarira, ndamubwira ati ivyo yarabitwarira, twaje kwitabira telefone. Abansi rero, abansi b'intsinzi y'u Burundi bariho, mugabo gikomeye n'ikihe nuko twese tugumana dufatanye mu nda kugira abansi tubagwanirize hamwe. Ikindi notanga ko nk'impanuro mwiragi Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yadusigiye, kirazira kureka kumviriza umuntu ngo ni mutoyi, kuko n'abantu batoyi nabo nyine barafite ibyo bahanura. Nico gituma wamusangana abantu b'ivyubahiro, ahandi ukamusangana abantu bato, hose yakuramwo ivyiyumviro. Nasaba rero yuko Imana yari yaramuduhaye yoshiramwo umuzirikanyi mu gwaruka cane ruri muri iki gihugu cacu, kugira vy'ukuri izo ngabirane Imana yari yaramuhaye hagira abandi iziremeramwo, kugira vy'ukuri bazohagararire ivy'iki gihugu cacu. Abanyagishubi baramuzi, yaduze igishubi muri kampanye vyananiranye, byose byaca bitonda. Sinovuga byinshi rero, uwovuga ibyiwe ntavyo yomara. Nagira ngarukirize ngaha, murakoze kuri aka kanya mwari mwampaye.
nyuma y'intahe rero yuhoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervas Ndirakobuca agaruka kubijanye n'urupfu rwa Lieutenant General Adolphe Nshimirimana, aho rero ashize umuco kuri ivyo vyakozwe na bamwe nyene mu bamugandaguye. Murabizi ko urupfu rwa Nshimirimana Adolphe rwashabuje abanyagihugu benshi cyane bivaye nuko yari intwari y'u Burundi. Ni amakuru rero adushikirije ariko ayagaragaje neza cyane, ashize ko umuco nk'uko mwabyiyumviye. Dekoro nyuma y'ayo makuru yose tubandani y'iyo ntahe ya Gervas Ndirakobuca wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, kuri ubu ngubu wasigaye ari we arongoye inama nkenguzamateka. Reka tunyarukire mu yandi makuru ariko aravugwa ijya nino ngaha mu Burundi, maze tuyabashikirize uko aba ariko aragenda acaracara ijya nino. Reka tubanza tubandanirize kuri ko biravugwa mu ntara ya Butanyerera, aho rero ubuserukizi bw'ubukuru bw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ubicishije ku muhari w'abakenyera rugamba ku rwego rw'igihugu bwatanguje ingendo zo gushigikira amarerero y'ipfuvyi akorera mu Burundi nk'ikimenyetso c'urukundo ndetse mu gukengurukira Imana ku byiza idahwema gukorera Uburundi ndetse n'abarundi. Izo ngendo zikaba kandi zatanguriye kuri uyu wa 8 Nyandagaro y'umwaka mw'irerero ry'ipfuvyi Umusamariya w'Imbabazi riri mu Ibuye muri komine Ngozi intara ya Butanyerera. Ubuserukizi bukuru bw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD bukaba bwari buserukiwe n'umunyamabanga ntunganyabisata ajejwe akarangamutima Emery Landry Nyandwi, aherekejwe n'umukenyera rugamba Yamuremye Marie Gorete asanzwe yarongoye abakenyera rugamba ku rwego rw'igihugu. Pastori Denise Nkurunziza arongoye irerero Umusamariya w'Imbabazi akaba yakengurukiye umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ku gikorwa c'urukundo nk'ico bama bakorera mu gushigikira ico kigo. Kikaba kandi kimaze kuramura abana barenga 50 basubiye mu miryango yabo, kiba gifasha abana 52. Yandi makuru kandi nuko ngo idolari ari ifaranga rikomeye cyane ku isi kandi ngo rizobandanya rikomera no mu Burundi. Ivyo byavuzwe na Edouard Normand Bigendako arongoye ibanki nkuru y'igihugu BRB, inyuma yaho iyo banki itangaje kuwa 31 mukakaro y'umwaka ko ibidandazwa biva mu gihugu c'Ubushinwa ngo bizoza birihwa mu mafaranga y'amashinwa ariyo y'amayuani. Bigenda ko avuga ko ahubwo ngo bariko baranakora kugira ngo n'ayo madolari aboneke ku bwishi, ariko ngo hanavugwa yuko hambavu yuko ngo yaba amayero yaba amayuan cyangwa se abashapane canke amayuan chinoise ngo bariko bararondera ingene bayashiramwo muri uwo mutahe wabo, ngo basanze bafise portefeuille de réserve de change kugira ngo tubaze baze ngo barahire bagira ati tuze turahira tutarinze, baze barariha batarinze gusubira kuja ngo kuyagurira kuko ngo uca usanga hari agahombo igihugu kiriko kiragenda gihura naco. Edouard agira ati kugira amafaranga mvamakungu atandukanye ni ukugira ngo tugabanye ibiciro biciye mu kugabanya amahera arishwa mu kuvunja frais de change, kuko iyo baciye ku ifaranga kugira ngo baronke irindi biba ari ibikorwa bibiri bibaye kandi byose bigira ikiguzi.
Naho kandi Butanyerera habaye kubisikana hagati y'abayobozi baheruka gutorwa ndetse n'abahora batwara. Ivyo birori byabereye ku migwa mikuru y'amakomine 8 agize intara ya Butanyerera kuri uwa 9 Nyandagaro y'umwaka. Indongozi zahora ziyoboye amakomine zashikirije abayobozi bashasha ibitabo birimwo ivyaranguwe hamwe ndetse n'imigambi nyamukuru komine yari yarategekanijwe je kurangura. Umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari hamwe ndetse n'abandi babiri bo batumwe na Buramatari nibo bahagarikiye ivyo bikorwa bibaye inyuma yaho abayobozi batorewe. Impanuro zo kwitaho ibikorwa ndetse no gutunganiriza abenegihugu nizo zatanzwe n'izo ntumwa za Buramatari w'intara ya Butanyerera. Mu yandi makuru kandi aragira ati ngiye kwihutira guhuza abanyarumonge kugira ngo twese dusenyere ku mugozi umwe maze twubake Rumonge iteye imbere. Ayo rero akaba ari amajambo yashikirijwe na Minani Augustin musanteri wa komine Rumonge mu birori byo kubisikana mu mabanga n'abahoze batwara amakomine ya Burambi ndetse na Buyengero kuri uyu wa 9 Nyandagaro uyu mwaka. Ivyo birori kandi bikaba byabereye ku biro bya komine Rumonge bihagarariwe na Kantungeko Felix wa ex-province Rumonge yatumwe ndetse na Buramatari w'intara ya Burunga. Inyubakwa z'ibiro by'amazone zitararangira, imigende y'amazi iriko irubakwa hamwe ndetse n'amavuriro abuze ibikoresho ni imwe mu mugambi y'iterambere iriko irarangurwa i Burambi ndetse n'i Buyengero. Abahoze barongoye ayo makomine bashikirije Minani Augustin kugira ngo abandaririze aho bari bagejeje isemo. Kubwa Kantungeko Felix ngo musanteri yo kwihutira gukurikirana inyubakwa z'ibiro by'amazone kuko ngo zikenewe vuba bwangu. Ikindi kandi ngo nuko iyo ntumwa ya Buramatari w'intara ya Burunga yasabye Minani Augustin ari gutunganya ingendo mu mazone ya Burambi ndetse na Buyengero kugira ngo aganire n'abakozi ndetse anibonere n'ibikoresho bihari kandi anabishikirizwe. Ico mwamenya nuko umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine Ndayirukiye Emeline yamenyesheje ko mu kiringo c'ukwezi yaramaze aramutswa ubuzima bwa komine Rumonge ibitari bikeya byo yashoboye kubitunganya mukeretse ikibazo c'akaranga c'abenegihugu barondera ikarata ndangamuntu, gutyo akizera ko ico kibazo kigiye gutorerwa umuti kuko musanteri aca agifata mu minwe. Ngivyo rero ivy'amakuru yariko aravugwa ngaha mu Burundi muri iki gitondo, reka tube tuyasozere ngaha. Turaza gusubira amakuru araza kubagize uko kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rutendeye Isange TV munesha kure iba yikorera bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezo kandi biba byakorewe amatohoza. Reka mbashimire mwese mwari kumwe natwe amakuru n'ibiganiro twariko tubashikiriza muri akanya. Dusozere ngaha tuze gusubira amakuru araza kubagize uko bivuga gufyonda suivre pakadaje ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza.